Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanze ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twumvise inkuru y'ukuntu Imana yabanye na Yosefu mw'ibohero. Inyuma yo kugurishwa n'abo bavukana kubera urwanko n'inzigo bari bamufitiye kubera ko se yamukunda akamubarutisha. Hakaba hongeye ko indoto yazarabarotorera zibemeza ko ari wazoba mukuru muri bo. Yosefu yamanukanywe muri Egiputa agugwa ngo abumuja mu rugo kwa Potifari, umukuru w'abacungera umutekano wa Farawo umwami wa Egiputa. Aho kwa Potifari ukuboko k'Uhoraho kwabanye na Yosefu kumuha kuja imbere mu vyo yakora vyose. Uhoraho abana na Yosefu bituma ivyo yakora vyose bija imbere, aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Buno nyene Yosefu ashitse mu rugo kwa Potifari, vyaciye biboneka neza yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Yosefu amaze kuhaza, imigisha yaciye yisuka muri urwo rugo. Ku murongo wa 4 turabona ngo Yosefu atona kuri we, aho ni kuri shebuja, aba umugendanyi wiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ivyo afise vyose. Wiyumvire nawe mugenzi, kubera ukuntu Yosefu yakora, aratewe iteka ryo kuzezwa ivyo shebuja atunze vyose, mbere abo wo kuzezwa urugo rwose. Potifari yaramwizigiye muri vyose. Umugisha w'Uhoraho wari kuri Yosefu uca usesekara mu rugo rwa Potifari. Ku murongo wa 5 n'uwa 6 ngo maze uhereye igihe yamugize umukuru wo muri urwo rugo rwiwe, akamuzeza ivyo afise vyose, Uhoraho acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho uba ku vyo yari afise vyose vyo mu rugo n'ivyo mu ndimiro. Kandi Yosefu yari mwiza umunyakaranga. Twaravuze yuko umwana w'Imana ahorana amageragezwa, kandi ko na Yosefu vyamushikiye. Muti none ivyashikiwe Yosefu vyabaye biki? Umugore wa Potifari niwe yamubereye ikigeragezo gikomeye, ariko Imana yamuhaye kunesha. Yosefu yari umusore mwiza w'umunyakaranga, mukashebuja aramwifuza, agomba kumukoresha icaha c'ubusambanyi. Umurongo w'indwi mu itanguriro igihimba ca 39 uvuga ngo hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati ingo turyamane. Potifari yari yaramushikirije vyose, abihereza Yosefu ivyo mu rugo rwiwe vyose. Ibihe vyose Yosefu yaba ariko aracumukura, ariko arakora ivyo bikorwa ngo atunganye ivya shebuja, umugore wewe wa Potifari yakomeza amushinze ijisho, akabirishwa icuya no gutegura ingene yoshikira igikundiro ca Yosefu. Yosefu ndiyemeye kugwa muri uwo mutego wa inabuja. Twasomye ku murongo w'8 n'uw'9 havuga ngo maze ariyankira, yishura inabuja aterega databuja ntaco yinona kuvyo ngaha mu rugo, mbere yanjeje ivyo afise vyose. Nta wundi uta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. Hano turabona yuko Yosefu yabaye umuntu yubahiriza cane umubano mu bubakanye. Yavuze ati none noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Yosefu urabona yuko ariko arakorera Imana mu vyo akora vyose. Yagiye muri Egiputa mu gihugu cuzuyemwo ibigirwamana, ariko yakomeje gushingira intahe Imana y'ukuri, Imana Uhoraho. N'ukwifata neza kwiwe kwabaye igishinga ntahe
kibereye umwana w'Imana. Uwo mugore wa Potifari amaze kumugerageza, Yosefu aramubwira ati databuja yanyeguriye vyose, ariko we uri umugore wiwe. Urabona ukuntu Yosefu yubahirije ingene umubano w'abubakanye ukwiye kubahwa. Ntiyagombye gusambura urugo rwa shebuja, naho muri kino gihe ingo nyinshi ziriko zirasamburwa n'abantu bazinyengetera. Hari abagabo bahemukira abagore, hari n'abagore bahemukira abagabo, hakaba n'abaja konona ingo z'abubatse. Murabona yuko Imana yahaye umwana w'umuntu uburenganzira bwo kugira ubukwe. Nshuti yanje mukundwa, wibuke kubahiriza urugo rwa mugenzawe, kandi nawe wibuke kubahiriza urugo rwawe, kuko umuntu ahemukiye uwo bubakanye ntivyotangaza yuko yohemukira n'Imana mu bikorwa vyiwe. Hano rero Yosefu yiyemeje guhagarara mu kuri imbere y'Imana. Mbega ukuntu yifashe neza mu kurengera ibintu vyose bigayitse. Ariko urabe ingene ivyakurikiranye mu buzima bwiwe, nuko yemeye gukorera Imana mu kuri ingene vyagenze. Uwo mugore rero ntiyagerageje Yosefu rimwe canke kabiri gusa, twarabonye yuko yahozako. Ariko uwo musore yarihanganye 100%. Mbere uwo mugore vyaramubabaje biteye ubwoba. Ivyo vyarateye inzigo uwo mugore, acategura umugambi wo kumugirira nabi. Kuva ku murongo wa 11 kugeza kwa 14 wo mu gitabo c'Itanguriro gimba ca 39 havuga ngo, umunsi umwe Yosefu yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe, aramubwira ati ngo turyamane. Yosefu amutana impuzu yiwe arahunga, arasohoka. Maze abonye amutanye impuzu yiwe agahunga, agasohoka, atabaza abagabo b'abakozi, arababarira atehe raba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera, yaje yondi ngo aryamane nanje. Ndaheza ndatabaza n'ijwi rirenga. Umviriza namwe ububisha bw'uwo mugore. Ku murongo wa 15 n'uwa 16, maze abonye shize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga, arasohoka, arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushitsaho shebuja wa Yosefu atahiye. Ngubu rero Yosefu aguye mu minwe y'ikibi c'uwo mugore, ahuye n'ikinyoma kinyomoje ca inabuja, kugira ngo bamukorere ikibi kibishe, bamuremeke intebe ishushe nk'uko Abarundi babivuga. Uwo mugore ivyo yagiriza Yosefu imbere y'abo bantu, haciye habonekamwo ivyo gushikiriza Potifari niyaramuka atashe. Iyo niyo nkuru yamusanganije, ati wa muja w'umuheburayo yazanywe yondi no kunkura ku rupfasoni. Maze nanje ntabaje, shize ijwi hejuru, antana impuzu yiwe arahunga, arasohoka. Kandi iyo mpuzu urumva ko yarayifise, yariko arayereka umugabo wiwe. Maze shebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubariye, yingene uwo mushumba wiwe yamugiriye, arashavura cane birengeje urugero. Ikibabaje nuko no muri iyi minsi hariho abantu bariko bararenganywa, bagirizwa ibinyoma, bagatabwa mu mabohero, kandi atakibi bigeze bakora, ngo nuko base kwifatikanya nabo mu gukora icaha. Potifari yaciye afata ingingo yihutirwa yo guterera Yosefu mw'ibohero, kandi yamaze igihe kitari gito. Ariko Uhoraho yabanye na Yosefu, amugirira neza, amuha gukundwa n'umurinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zo muri iryo bohero. Ivyo bakorerayo byose niwe yabikoresha. Abakozi bakuru ba Farawo barapfunganywe na Yosefu, barotera rimwe indoto, maze Imana iha Yosefu ubwenge bwo kuzibasobanurira. Umuteretsi w'ibinyobwa mu rugo kwa Farawo yasubijwe mu bikorwa vyiwe, ariko ntiyigeze yongera kwibuka Yosefu ngo amuvugire akugwe muri iryo bohero,
naho Yosefu yari yamwinginze ngo ntaze amwibagire ariko azomuvugire. Ariko rero naho uwo yibagiye Yosefu, hari utigeze yibagira Yosefu, uwo ni Imana yiwe. Haleluya. Reka rero ubu naho dukomeze kuraba ukuntu Yosefu yakomeje kugira ikiganza ciza co mu gihe yari akiri mw'ibohero, nk'uko tubisoma mu gihimba ca 41 kuva ku murongo wa mbere kugeza 37 muri iki gitabo c'Itanguriro. Imbere yuko tubandanya, twagomba kubanza kuruhuka gatoya. Iki gihimba rero ca 41 kiratandukanye cyane n'igiheze. Coco cavuga ingene Yosefu yibagiriwe mw'ibohero ngo ahebwe kandi agoregweyo, ariko ivyo byose vyamushikiye harimwo intumbero y'Imana. Iyaba twamenya ko ikiganza c'Imana kigumana natwe, vyoduha gutahura n'ukubona ukundi ibidushikira vyose tukihangana. Muri iki gihimba kiri imbere yacu ca 41 turabona Yosefu avanwa mw'ibohero igihe yasobanura inzozi za Farawo. Yaciye aba umutegetsi akomeye ajejwe ubuzima bw'igihugu cose ca Egiputa, arongora Asenati, umukobwa w'umuherezi w'Oni. Uwo mugore yamuvyayeko abahungu babiri, Manase na Furayimu. Aha turabona ingene umuntu ashobora kuva mu bworo akaba umutunzi ashizwe hejuru cane. Nta yindi nkuru ihambaye nk'iyi umuntu yovuga ku vya Yosefu. Muri iki gihimba niho tubona neza ikiganza c'Imana kiri kuri we, kandi Yosefu yaguma yiyumvamwo ko Imana iri kumwe nawe mu ngorane zose yaciyemwo. Vyatumye inyifato yiwe iguma yerekana neza ivyamwa vya mpwemu w'Imana. Kimwe muri ivyo vyamwa tubona ni ukwihangana. Inyifato ya Yosefu mu vyamushikiye hano vyose bitwibutsa ijambo ryo mw'ikete ryandikiwe Abaroma mu gihimba ca 5 umurongo wa 3, haravuga ngo tunezererwe n'amarushwa yacu kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana. Turabona uwo muhungu ashitse imbere y'umwami Farawo, nk'uko mu nyuma tubona Daniyeli imbere y'umwami Nebukadineza. Abo bahungu uko ari babiri bashikanwe imbere y'umwami no gusobanura indoto. Mu mpera y'iki gihimba haravugwa cane ivy'ikiza c'inzara. Mbega ivyo bifise uruhara ruhe mu vyerekeye integuro y'Imana? Iyo ni inzira Imana yacishijemwo kugira ngo umuryango wa Yakobo uve mu banyavyaha b'i Kanani ugende kubanza kuba ahantu hatekereje ari Gosheni mu gihugu ca Egiputa. Ico ni kimwe mu vy'Imana yagomba kubacishamwo. Sinkekeranya ko hari n'ibindi vyinshi yagomba gushikako. Uko dushishikara gusoma, tuguma tubona vyinshi Yosefu ahuriyeko na Yesu Kristo. Tuzoronka akaryo ko kubigarukako, kuko harimwo n'inyigisho zidasanzwe kandi nyinshi. Turabe rero indoto za Farawo. Ibuka yuko mu gice giheze hari urya muteretsi mukuru hamwe n'umucumvyi bashizwe muri rirya bohero nyene aho Yosefu yari apfungiwe. Yosefu niwe yabasobanuriye indoto zabo, bica bigenda uko yabibashikirije. Urya mucumvyi yahavuye amanikwa, umuteretsi nawe arabohorwa asubizwa ku bikorwa vyiwe. Yosefu yaramubwiye ati, uranyibuka niwashika ibwami umvugire bankure mw'ibohero, ariko ntiyigeze amuvugira. Ubu rero Imana ihaye Farawo indoto. Turabe umurongo wa mbere. Hashize imyaka 2 ikwiye, Farawo arota ahagaze iruhande y'uruzi Nili. Aha tubona ko imyaka 2 yari iheze, ivyo mu gice giheze birangiye. Yosefu rero
yari amaze mu ibohero iyindi myaka 2 irenga ko uhereye aho yasobanuriye za ndoto za ba banyarugo ba Farawo. Yari akirindiriye icoshika agatabagwa. Tumve rero izo ndoto za Farawo. Umurongo wa 2 wo muri iki gihimba ca 41 hamwe n'umurongo wa 3 iravuga ngo agize atya abona mu ruzi havuye inkandwi z'inyambo zivyibushe zirisha mu rufunzo, maze izindi nkandwi zinanutse mbi ziva mu ruzi zirazikurikira zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi Nili. Hano havugwa inkandwi nziza zivyibushe, hanyuma izindi nkandwi z'imiguta umwami yabonye zonze kandi mbi. Umurongo wa 4 uvuga ngo maze za nka zonze mbi zirya za zindi z'inyambo zivyibushe uko ari ndwi. Farawo araheza arikangura. Farawo rero amaze kwikangura aribaza insobanuro y'izo ndoto, yumva biramugumiye. Uwo munsi yarabuze uwo mufasha kuzisobanura. Ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8 haravuga ngo arongera arasinzira arota indoto za kabiri. Agize atya abona imishishi ndwi y'ingano nziza ku giti kimwe, maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mishishi ndwi y'ibihumbwa yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mishishi y'ibihumbwa iyongobeza imishishi ivyibushe myiza itengengeye uko ari ndwi. Nuko Farawo arikangura amenya ko ari indoto. Bukeye ahagarika umutima atuma guhamagaza abapfumu bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera indoto ziwe, ariko ntihagira uwushobora kuzimubarira. Farawo amaze gutuma ko abo banyamareba n'abanyabwenge akiriko arababwira indoto ziwe, wa muteretsi mukuru w'umwami yari ngaho ateze amatwi. Mu bisanzwe akazi kiwe kwari ugutumwa na Farawo ibyo agomba byose. Uwo muteretsi abonye atanumwe ashoboye gusigura izo ndoto acashirijwe hejuru. Ku murongo w'9 havuga ngo maze umwe ahereza ibinyobwa umwami abarira Farawo ati uwo munsi nibutse ibyaha byanje. Kugira ngo bivuge gutyo ari ico Imana yari igomba gushikako. Nta na kimwe mbere mu byashitse byose coba caje giturumbuka ku buzima bwa Yosefu. Eka no kuri we nshuti yanje ibigushikako byose nta cagiturumbuka kirimwo. Nta kuntu muri ico gihe hari kuvugwa ingorane za Yosefu yari yaraciyemwo, ariko Imana yararetse ngo bibe nk'uko tubona byagenze. Uwo muteretsi rero arashishikara aravuga ati yo, ndibutse umusore yasigaye mu ibohero igihe nakugwayo nkagenda, ndamwemereye ko nzomukubwira mwami wanje. Uwo musore niwe yoshobora gusobanura izo ndoto. Niho uwo muteretsi yacabwira Farawo ibyamubayeko. Kuva ku murongo w'10 kugeza ku wa 13 aravuga ngo ca gihe wadushavurira twebwe abasavyi bawe ganyaguhora ku nganji, ukanshirisha mu ibohero ryo mu rugo rw'uganza abacungera irembo n'umukozi mukuru twari kumwe. Nuko twaroteye ijoro rimwe twese turota indoto zisobanurwa kubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo ngaho, umushumba w'uganza abacungera irembo. Tumurotorera indoto zacu arazidusobanurira nk'uko twazirose. Umwe azimusobanurira ukwiwe uwundi ukwiwe, kandi uko yazidusobanuriye niko vyashitse. Jewe nashubijwe kw'ibango ryanje, uwundi nawe aramanikwa. Farawo acaravuga ati twagerageje mu bandi bose birabananira, ariko uwo muhungu ko yasobanuye indoto zawe n'iza wa mucumvyi, reka tumutumeko aze, kuko ndumva yuko indoto zanje zifise insobanuro ihambaye. Turabe rero ingene Yosefu yahavuye asobanura izo ndoto za Farawo. Ku murongo wa 14 haravuga ngo maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu, bamukura mu ibohero giturumbuka, arimosha, yambara izindi mpuzu,
arenguka kwa Farawo. Hano tubona ko Yosefu yaciye yimosha. Muribuka yuko ico gihe abaheburayo batimosha. Ariko turavye ibibumbano n'ibindi bishushanyo vyo muri Egiputa, tubona abantu batagira umushatsi. Ku bategetsi, gutereka utwanwa nk'utwisuguru vyarimwo mu vyabahesha iteka. Badashoboye kubumera, bapfuma bambara utwanwa tw'uduterano. Ariko mu bisanzwe abanyegiputa nta bwanwa batereka. Aho rero harimwo icigwa kinini cane. Uwo muhungu abaye akiva mw'ibohero aca yemererwa kwimosha, yambura impuzu z'ababoshwe, yambara iz'ubwami. Haleluya! Ubwo nibwo buzima bushasha bwari imbere yiwe, vyagereranywa n'ukuzuka. Urabona ko yasa n'uwazutse. Hanyuma rero yaciye arenguka imbere y'abategetsi. Ivyo bitwibutsa cane ivyashikiye umwami Yesu. Umurongo wa 15 uvuga ngo, Farawo abarira Yosefu ati, narose indoto, none ntawe ushobora kuzinsobanurira. Maze numvise bavuga yuko wewe bakurotorera indoto gusa ukaca uzibasobanurira. Aha duca tubona ingene Yosefu ahesha Imana icubahiro, nk'uko tubibona ku murongo wa 16 havuga ngo, Yosefu yishura Farawo ati, si jewe ndabishobora nyaguhora ku nganji, Imana nija kukwishura ivy'amahoro. Uko Yosefu abibona, aha icubahiro Imana. Aha sinoreka kukwibutsa ncuti mugenzi yuko umwana w'Imana wese mu vyo akora yarakwiye guhesha Imana icubahiro. Nimba ivyo ukoze bibayemwo imigisha, nuko ari Imana ibigukoresheje. Niho Yosefu yavuga ati, si jewe ndabishobora, Imana niza kukwishura ivy'amahoro. Farawo rero aca asubiriramwo Yosefu indoto yiwe. Umurongo wa 25 uvuga uti, Yosefu abarira Farawo ati, indoto zawe ni zimwe nyaguhora ku nganje, ivy'Imana igira ikore yabikumenyesheje. Mu vy'ukuri yari indoto imwe yaje mu bice bibiri. Yosefu yavuze ati, indoto ni imwe, ibice uko ari bibiri bivuga ikintu kimwe. Kandi kugira ngo izo ndoto zisubigwemwo zihabwe Farawo kabiri, kwari ukubera ko zari zihambaye. Imana yagomba kubwirira Farawo mu ndoto ico igomba gukora. Nguko rero uko indoto zisobanurwa. Ku murongo wa 26 ubandanije kugeza ku wa 31 haravuga ngo, za nka ndwi nziza ni imyaka ndwi, na ya mishishi myiza ni imyaka ndwi nyene. Indoto ni zimwe. Na za nka zonze mbi zazikurikiye ni imyaka ndwi, na ya mishishi yumishijwe n'umuyaga uvuye ibuseruko nayo nuko izoba imyaka ndwi y'ikigoyi. Ico nico nakubariye nyaguhora ku nganji, kw'ivy'Imana igira ikore yabikumenyesheje. Hazoba imyaka ndwi y'agahimbo mu gihugu ca Egiputa iyo kiva kikagera. Hanyuma hazokurikira ko imyaka ndwi y'ikigoyi. Uwo mwimbu wose wibagirane mu gihugu ca Egiputa. Ico kigoyi kizofutanya igihugu. Uwo mwimbu ntuzobucibukwa kubw'ikigoyi kiwukurikiye, kuko kizoba ari cishi cane. Birumvikana ko ari Imana yari yabiteguye, none ibivugiye mu ndoto. Raba uko bikurikira ku murongo wa 32. Hategerezwa kuba imyaka ndwi y'agahimbo, hagakurikira imyaka ndwi y'ikigoyi. Kandi catumye urota izo ndoto kabiri, nuko ivyo vyashinzwe n'Imana, kandi izobishitsa vuba. Ico kigoyi cari categuwe n'Imana, none yagomba ko Farawo abimenya. Reka twumve ico Yosefu yaciye ahanura Farawo, nk'uko tubibona ku murongo wa 33 kumugeza ku murongo wa 37 haravuga ngo, nuko rero nyaguhora ku nganji, nurondera umuntu w'umunyabwenge w'umuhinga, umuha ubutware mu gihugu ca Egiputa. Farawo nashireho abimburisha, bimburishe ikigira gatanu c'ivyimburwa mu gihugu ca Egiputa muri iyo myaka y'umwimbu uko ari ndwi. Bakoranye ivyo vyimburwa vyose vy'iyo myaka myiza igiye kuza,
babungabunge mu bisagara imihure y'impeke yo gutunga abantu, bayibike igabwe nawe nyaguhora ku nganji. Kandi izo ndya zizoba iziziganirijwe igihugu iyo myaka ndwi ikigoyi kizoba mu gihugu ca Egiputa, kugira ngo igihugu ntigihone kubw'ikigoyi. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Yosefu ahanura Farawo ukwegeranya ivyimburwa vyinshi mu myaka ndwi y'agahimbo, bibikigwe imyaka ndwi y'ikigoyi. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, ugume wibuka ko Imana yabanye na Yosefu mw'ibohero, igatuma agira ikiganza ciza imbere ya Farawo, mbere igomba kubana nawe mu bihe vy'amagume, mu bihe bigoye. Ukwiye gusa kuyizigira. Reka turangirize hano iki cigwa c'uno musi, ndagutumiye kuzobana nanje mu cigwa kizokurikira, ariko dusenye Imana kugira ngo tumenye ubugombe bwayo kuri twebwe. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, wewe wabanye na Yosefu muri ivyo bihe vy'amagume, ukamubera Imana yo kwizigirwa. Ivyamuciyeko vyinshi ntiyabitahura, ariko kubwo kukwizera yarihanganye, nonehe umushikanye ibwami. Mana ndakwingingiye umuntu yariko arumviriza iki cigwa, kugira ngo nawe umuhe guhanga amaso kuri wewe, kuko natwe dutegereje kuzoshika ibwami mw'ijuru nitwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Umuhe rero guhanagurwa mu gitabo cabo gucirwa ku rubanza, umushire mu gitabo c'abana b'Imana, azoraga ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.